kane igenekerezo rya 12 Kigarama umwaka wa 2024. Ariko imbere yuko tubayagira amakuru, reka tubanze turabire hamwe integekanyagihe y'imvura kuva ku igenekerezo rya 11 gushika ku rya 18 Kigarama umwaka wa 2024. Haritezwe rero imvura nyinshi iri ku rugero ruri hagati ya milimetero 100 na milimetero 200 mu turere twa Mugamba na Buyenzi hamwe n'igice ca Migwa, Bututsi, Imbo na Buragane. Mu tundi turere dusigaye tw'igihugu hakaba hitezweyo imvura iri ku rugero rugereranye. Tugarutse rero ku makuru atekanya ikirere cyo kuri uyu wa kane, ejo mu gitondo hitezwe imvura mu ntara za Makamba, Rutana, Rumonge, Bujumbura, Bubanza na Cibitoke. Mu ntara za Bururi, Ruyigi, Karusi, Cankuzo hitezweyo ikirere kirimo ibicu byinshi, no mu zindi ntara zisigaye z'igihugu hakaba hitezweyo ikirere kirimo izuba n'ibicu bike bike. Ahazoba hakanye gusumba handi ni mu ntara za Kayanza na Ngozi, ibipimo byo biri kuri degre Celsius 12. Ku muhingamo naho haritezwe imvura mu ntara zose zigize igihugu cacu. Mu ntara za Muramvya, Karusi, Kayanza na Ngozi iyo mvura izoba irimwo imituragaro. Ahazoba hashushe gusumba handi ni mu ntara ya Cibitoke, ibipimo byo biri kuri degre Celsius 27. Ejo mu gitondo hitezwe yuko izuba rizoseruka igihe cy'isaha 11 zirenga iminota 46 rirenge igihe cy'isaha 12 zirenga iminota 6 z'umugoroba. Aha rero niho hagarukiye ano makuru atekanye ikirere mwateguye n'ikigo cya Ijebu kijejwe ivy'ibirere. Mwakoze kuyakurikirana. Alice Ningabira, nije niko ndabashikiriza. Naho ubutaha.